Ndakuramukije nkuhakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweho biriko biravugwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nunyemerere rero nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri w'igenekerezo ry'icumi na gatanu z'ukwezi k'umunani w'umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ndipfurije asomusiyo nziza abakristu gaturika bose aho muherereye mu bisagara bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV, imwe rudende ibibatohoreza hama ikabibashikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye ata na kamwe kavuyemwo kandi mu buryo butosoye kandi butomoye, namwe nyene bikabashikako mu ba mbere. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca arasaba intara zahoramwo akajagari, urwango no gutegana imitego hagati y'abatware bapfa uburongozi ko bovavanura n'iyo ngendo imbere y'uko binjira mu ntara nshasha ya Bujumbura. Ivyo n'ibindi nyene ni ivyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Ndakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuye, ariko nunyemerere nkugeze ko iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Makamba amazu yose yakira ingenzi ari mu ntara hagiye kuza aratanga urutonde rw'ingenzi yakiriye. Mu nama yakoranije abarongoye intwaro hamwe n'abafise amahoteli mu ntara ya Makamba kuri uyu wa cumi na kane Myandagaro bibiri na mirongo ibiri na gatatu, hafashwe ingingo ko abo ba nyene izo nzu z'ingenzi bazoza baratanga intonde z'abo bakiriye mu biro vy'amakomine barimwo, komine nazo zitange izo ntonde mu ntara. Umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari akaba yamenyesheje ko ivyo bizofasha kumenya urugero intara ya Makamba igezeko mu kwakira ingenzi ku munsi, bongere bamenye intara zitemberera cane y'intara ya Makamba. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugeje ko mu ntango z'ano makuru nuko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ariko asaba intara zahoramwo akajagari, urwango no gutegana imitego hagati y'abatware bapfa uburongozi ko bovavanura n'iyo ngendo imbere y'uko binjira mu ntara nshasha ya Bujumbura. Ivyo Gervais Ndirakobuca yabishikirije kuri uwu wa cumi na gatatu Myandagaro bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu nama yahuje abarongoye intara zizoba zihurikiye mu ntara nshasha ya Bujumbura, abashingamateka n'abakenguzamateka hamwe n'abandi. Akaba yabivuze afatiye ku bibazo bimwe bimwe vyagiye birashikirizwa muri iyo nama nk'indyane zahora zibonekeza mu ntara zimwe zimwe. Nk'akarorero ni uwahoze aramutswa inama nshingamateka ubu arongoye ikigo ONPR ariwe yitwa Pascal Nyabenda yashikirije amakenga yiwe agira ati: inzigo, urwango n'abatagira ico bubaha bizogume mu ntara ya Bubanza kuko harageze aho bamwe bamwe bipfuza kutaba muri iyo ntara bakayimukamwo. We akabona ko hariho abantu bakwiye inyigisho kugira ngo ntihazove haba abanduza intara nshasha ya Bujumbura, bakamenya ko kubahana ari ibintu bihambaye kandi igihugu kidatwarwa n'ubusimbira hamwe. Gervais Ndirakobuca nawe ati kenshi indyane zikunda kwibonekeza mu ndongozi ziva mu vyo guhiganirwa ibibanza vy'ubutegetsi kandi bitari budukwire twese. Ikintu c'uko abarundi babona umuntu ariko aratera imbere bagaca bashaka kumukorora, tubisezerere ahubwo tunezererwe yuko umuntu adugijwe kugira ngo nawe adufashe nk'intara yose. Abandanya agira ati twahuye nk'abavuka mu ntara nshasha ya Bujumbura kugira ngo twiyumvire ingene intara yacu yotera intambwe ikaba inkingi y'iterambere. Rero ibibazo vyose vyahora muri izo ntara twahoramwo tubirekereyo, ariko mu ntara nshasha ya Bujumbura tuzane ivyiza gusa kandi biza kubaka intara yacu. Ibintu vy'akajagari k'imirwi hirya no hino ntibizogaruke mu ntara nshasha tugiye kwinjiramwo. Nayo kandi abana, abasore canke abagabo baja gupagasa muri Tanzania ni agahombo ku gihugu. Akarorero ni muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi, aho abana 10 batarakwiza imyaka 18 bafashwe mu mpera z'ukwezi kwa Mukakaro bajabutse mu gihugu ca Tanzania gukora mu mirima. Amashirahamwe aharanira agateka k'abana nka FENADEB na Fondation Stam barabasubije mu mihana iwabo.
bamwe biteguriye gusubira mu mashuri. Muri komine Ruhororo, Tangara zo mu ntara ya Ngozi, abava mu ntara za Muyinga, Ruyigi na Cankuzo ndetse n'ahandi mu ntara zihana urubibe n'igihugu ca Tanzania, abasore canke abagabo bagifise inguvu baguma bajabuka kurimira Abatanzaniya nk'uko bimenyeshwa n'abajejwe intwaro. Kenshi abagiye muri Tanzania batahutse baramburwa n'utwo bakoreye nk'uko abavyeyi bo muri komine Ruhororo babivuga. Abana bagaruka bagwaye kandi basa nabi. Abavyeyi bagasaba leta kugwanya bikomeye ubwo buzi bukoreshwa abana canke abakuze ariko ntibaronke utwo babiriye akuya, kuko inguvu bakoresha ahandi zokora mu ntara bavamwo, Uburundi nabwo nyene bukunguka. Ivyo bishikirizwa n'abaserukira ishirahamwe FENADEB i Ngozi. Abaharanira agateka k'abana bakavuga ko bagiye kwongereza ingoga mu guhimiriza abavyeyi kuba hafi y'urwaruka ruje kw'ishure kandi ruhurumbire gukunda igihugu mu kugikorera. Nayo kandi womenya ko Ikobero mu ntara ya Muyinga ivoka ari idiri yinjiza akanoti kabona. Kw'isoko nkuru ya Muyinga ivoka nziza igurwa amafaranga arenga 500 gushika ku mafaranga 1000 y'amarundi. Abadandaza amavoka bakaba bavuga ko azimba kubera ko asigaye ashoka ku bwinshi muri Tanzania. Ikobero ku rubibe rwa Tanzania n'Uburundi hibonekeza imifuko yuzuye amavoka iguma yegeranywa igapakirwa imodoka zijanywa muri Tanzania. Umufuko umwe w'amavoka meza urarenza amafaranga 1000 mu mafaranga y'amarundi. Mwomenya ko abashora ayo mavoka bategerezwa kuba bafise NIF, uruhusha rw'ubushikiranganji bw'uburimyi, bakariha muri OBR kandi na komine iraronka amatagisi. Abadandaza barashima ko kuva habaye inama y'umushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubudandaji, ubu biroroshe barariha mu bisata bitandukanye, urudandazwa rwabo rukagenda neza. Abarimyi bakaba bahamagarirwa kurima ico giterwa kugira ngo haboneke ivoka zishorwa n'izo gufungura mu gihugu hagati. Nayo mu gusozera kandi womenya ko guhimiriza ubworozi bw'inkwavu biri mu vyashizwe imbere mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha uno mwaka. Iruhande y'imigambi nk'uwo kubaka indara uzotwara imiliyaridi z'amarundi 258 n'ibice bibiri, uwo gusahiriza abarimyi mu kugura umwavu w'ikizungu uzotwara imiliyaridi z'amarundi 247 n'ibice bitanu, gushigikira ubworozi bw'inkwavu navyo nyene ntivyibagiwe. Ku buryo bungana n'imiliyaridi z'amarundi 3 n'ibice bitanu harategekanijwe kuzubakwa ikigo co kuvukisha no kugwiza inkwavu mu gihugu. Womenya neza ko nta miliyaridi z'amarundi 247 n'ibice bitanu zitegekanirijwe umugambi wo kuronsa aborozi inkwavu zo mu bwoko bwa kijambere nk'uko twari twabibabwiye mu nkuru nk'iyi y'ubuheruka. Mu yindi migambi yashizwe imbere harimwo gushira mu ngiro politike yo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara mu bakozi ba leta bizotwara imiliyaridi z'amarundi 153 n'ibice bine, kongereza uburyo bukoreshwa mu gufungurira abasirikare n'abapolisi bizotwara imiliyaridi 143 n'ibice bine, hamwe n'imishahara yabo imiliyaridi 109 n'ibice bibiri. Gushigikira amakoperative yo ku mitumba bizobandanya, imiliyaridi 87 n'ibice bitatu zirategekanirijwe ico gikorwa. Umugambi paeje ushigikira urwaruka mu kwitunganiriza imigambi no kugwiza akazi nawo uzohabwa izindi miliyaridi 33 n'ibice 9. Harategekanijwe kandi uburyo bwo kubaka inyubakwa inzego za leta zizokoreramwo, gusanura amabarabara ndetse n'ibindi. Ese kuba umugambi w'inkwavu uri mu yashizwe imbere mu vyakira gute? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye.